Imana ishimwe. Amen. Muri kano kanya mbanze nshimire Imana rugira byose dushoboje twaba twashyitse hano turi bazima, ariko nshimire namwebwe mwese muri hano mwashoboye kuza kugira ngo twifatanye muri kino gikorwa. Mpereye kubaje basurukiye Ntara, waje aserukiye Jikok ryashira hamwe ry'amakomine ari naryo ririko ririyumvira kubaka ino kaminuza YSPK, abarongoye amakomine bari hano, kana mwebwe mwese abanyamakuru, abajejwe umutekano n'abandi. Muri kano kanya tubeje kumva amajambo meza avuzwe n'urongoye Jikok, akaba ari we asanzwe narongoye komine Butaganzwa. Twumvise kandi n'uwaje aserukira Buramatari, bavuze amajambo menshi ntirirwa nsubiramo, ntiyabaye maremare ariko n'amajambo atomoye yumvikana. Iyi kaminuza ni cyumviro cy'Intara, ariko bigitangura nk'uko byavuzwe nawe arazi ko bizokunda, ariko abanyakayanza nk'uko twama tubivuga bariyemera, kandi iyo kwiyemera kwabo barabishira no mu ngiro. Murabona nk'ibi bintu, uyu musozi mu minsi iri imbere ntimuze mutangare musanze uyu musozi atabuhari, naha duhagaze musanze atahari, ntibize bibatangaza, kuko nanje ndabivuge ndabisubiremo, aya matafari yacu hano turiko turabumba akazoba meza, aya matafari niyazogaruka yubake ino kaminuza. Noneho abene gihugu nabo babe ukuhira. Rero nagira nje nsaba abarongoye bino bikorwa bace bashiraho ikaye yandikwamwo abene gihugu bose bazoza gukora hano mu bikorwa rusange, kugira ngo ibyo bikorwa bazoza bakora tuzobiharure neza, tumenye umwene gihugu yaje gukora hano, imitumba ku mitumba ava ku mitumba itandukanye, tumenye umwene gihugu yaje hano, dushoboye kuvuga tuti yaterereye uburyo bw'amafaranga bungana gutya turavye ibikorwa by'amaboko yakoze. Kenshi na kenshi haraho biducamwo, ugasanga no mu bindi bikorwa vya leta abantu baribagira, abakoresha baribagira kuza baharura ibyo bikorwa by'abene gihugu. Ugasanga none iyo bageze gutanga raporo bavuze ati amahera yakoze igikorwa ngana gutya, ugasanga biragoranye. Twebwe rero twagira ngo tubibutse hakiri kare, dutangure tubiharure, mugure amakaye menshi, byabikaye binini muze mwandikamo imisi yose uko baza gukora, mwandikamo abaje amasaha bakoze, kugira ngo muce muharura mushire hamwe ku munsi, muvuga muti ku munsi abene gihugu binjije amahera anganuku, kugira ngo inyuma y'ukwezi, inyuma y'umwaka tuze duharure dushire hamwe, dushobora kuvuga tuti turabona nk'amamiliyaridi. Aha niko muzosanga bimeze, ati nk'abene gihugu bashoboye gukora ibikorwa bivunje amamiliyaridi y'amafaranga. Nicyo twifuza, kugira ngo noneho tuze tubiharure neza tutiheze. Ikindi no babwira nuko
sinza kusubiramwo ivyo batubwiye. Nuko jewe narumvise muri Amerika hariho abarundi bariyo baminuje amashuri, bamenye ko turiko turubaka kaminuza hano, bavuze bati irya kaminuza ati dushiremwo tuzoza kubigisha. Murumva ko ibintu biriko biraza. Nukuvuga yuko imbere ari heza, imbere ni heza, tukagira Imana ikadufasha. Nama nsenga ndabivuga, tukagira Imana ikadufasha, amatafari yacu akaba meza. Nukuri nta kintu kizoba gisigaye, hazoba hasigaye gusa ko tuza dukorana tugasenga. Munsi umwe hano tuzohaza, tuze dusenge gusa nitubona uko bigenze, kugira ngo Imana izodufashe. Kuko twariko turifuza amatafari abaye meza ko twoshobora kuzakira abana mu gihe amatafari abaye meza, ko twoshobora kwakira abana bari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 kaminuza. Nukuvuga yuko twoshobora kufasha leta gutorera inyishu ikomeye ikibazo c'amakaminuza c'abanyeshuri, kandi akabazoba ari abanyeshuri biga ibintu by'imyuga gusa, nta bintu by'indimi hano bizojamo. Abazoshaka kuvuga igifaransa bazoje iyo bavyigisha, ariko hano zoba ari imyuga igihugu gikeneye, ibintu by'ubutare, ibintu byo kubaka ivyuma, apana nk'imwe byo mu Buyenzi, oya, ivyuma mu bijyanye na metallurgie, bavyita metallurgie, kubaka ivyuma, dushobora kubaka amamashini n'ibindi, amahoteli, abantu bashobora kwiga gufungura, navyo byose bazovyiga hano. Rero hazoba hariho ishure ryo kwiga gufungura, ivyo mwebwe muzoba mutegura, n'ibindi. Kandi turibaza, jewe ndavyiyumvamo ko bizokunda, reka aya matafari azobitugira neza. Kandi nzoca nongera tubatumeko mwebwe bamenyesha amakuru n'abandi tubereke ingene Burundi aha bugiye gutera imbere, ingene commune hano n'intara ya Kayanza bigiye gutera imbere, eka igihugu cyose. None aha muribaza ko iyi kaminuza, mwumvise kaminuza yojamwo nk'abantu 50,000, camwibaza amazu azoba akenewe bazobamo. Gushika mu Kayanza bazubaka kugira ngo bubake amazu, amahoteli, iki uyu mutumba uri hano hakurya tuzosaba muri leta kugira ngo bace bawuduha, baze bahubaka amagorofa kugira ngo abantu babemo. Niko bizogenda. Reka namwebwe muzaba murimwo, banyamatongo muri hano muzaba murimwo, kuko wowe niwemera yuko mwitongo ryawe bashobora kubaka mu igorofa, wowe azoca baguha ivyumba muri ayo magorofa, nawe ubemwo, ucubaho kijambere nk'aba ubu muzungu nk'abandi. Aha ntawe uzirukanwa, nihagera uzotanga itongo kugira ngo bashiremwo ayo mazu, ntituzobirukana, bazoca baja aho nyene muri ayo mazu, bavyumvikana ingene bazobubakira, muce namwe mujamwo, mubadarare, mumere neza. Kandi birashoboka. Ikindi naco nuko abana banyu ari kubategura, tuza twubaka nabo baza kuraba, kandi nabo baza gutanga n'umusada kugira ngo bige babona ko imbere yabo hari ahantu bazoca baja kwiga, kugira ngo bizobahe inguvu. Aha n'abandi mu zindi ntara bazoza hano,
baze kuraba. Rero twagira ngo turangize tubashimira tubizeza. Numvise ko uno musi wonyene hoba habumbwe mwebwe mwoba mwabumvye amatafari 7,000 uno musi gusa. Ayari amaze kubumbwa byari hafi canke birenga gati 5,000. Murumva ko mu misi ngahe guhera ku wa mbere habumbwe amatafari 12,000 canke birenga gatoya. Nukuvuga yuko aha ifuru turashobora kuyuzuza kuko yamaze kuzura. Ifuru y'10,000 birenga yamaze kuzura. Ico dukeneye ubu ucihuta nuko aya matafari boca bayaturira batunganye ibikenewe byo kugira ngo bace bayaturira. Hanyuma ariko mu gihe bazaba bariko barayaturira ibikorwa byo kubumba yandi bizobandanya nta guhagarika. Ariko tugashaka cyane ko bayaturira vuba, noneho natwe tubone ayo matafari ingene ateye, duce tubereka n'ingene iri shure rizubakwa. Iyi kaminuza tubabwira n'ingene izubakwa, tubabwiye n'ibizojamwo byose kuko tuba tumaze kuronka ibikoresho. Aya matafari nk'ubu amatafari mu bumvi 7,000 kuno musi camuharura amatafari 7,000 amahera avuyemwo, aramutse aturiwe amahera avuyemwo. Nukuvuga ko n'amahera mwebwe mwikuye mu mufuko mugabe byaciye mu nguvu zanyu, noneho mukaza mukabumba. Ayo rero niyo twavuye tuti muteranije mukaraba ayo matafari caguze, mukaraba inguvu mwatanze ku musi, amahera mwebwe mwategerezwa gukorera, bagateranya baca babona nk'uno musi amahera mwebwe muzoba mwatanze. Nivyo twavuze. Aha muzosanga ari menshi, nitumara imisi muzosanga ari menshi. Rero ibi byose ndabizi kugira ngo mwumve ko ibintu bishoboka. Nyene icyo baravuga ati twese turi hamwe nta kitoshoboka, twe turi hamwe birashoboka. Sibyo none ga yemwe? Aha iyi kaminuza izoshoboka nta kibuza, izoshoboka. Mugabo aha hepfo harimo imirima nta kibuza ukorako no kubandanya murima, kuko aba bazoba baje bazokenera gufungura. Ni mwebwe rero muzoza mubandanya murima, mubaha babagurira ibintu bibandanye bigenda neza. Rero twagira ngo duheze tubashimira mwese, mubandanye mugira inguvu. Uko twumvise bariko barabipanga abakoresha banyu Mr. na bagenzi be, hari gihe hazongera kubera akazi kazoba kariko karanyaruka, baze bongera inguvu, bazoheza bibamenyesha. Ariko kandi ntitwoheza tudashimiye n'aba bantu bariko baradufashana. Abantu barigomwe baraza baradufasha, dutiza amamashini. Murabona ahantu ukuntu hameze, ukuntu hari hameze mu Misiri imbere. Dufise umugambi kugira mugende muwumenye. Dufise umugambi yuko irivu aya matafari naba meza, ikintu tuzoca dutangura kurandura ni iyi nzu mubona hano. Iyi nzu mubona hano, aya matafari naba meza duca dutangira kuyirandura kugira ngo aho kwibarabara aho mubona kaburimbi iyo izoba ariyo intango, kuko hose kuri uno musozi hazoba hangana na kaburimbi hano. Aya matafari naba meza nukuvuga yuko umusozi uzohava kugira ngo himukire
amagorofa azoba ari amagorofa gusa none ko tuzaba dufise amatafari ivyo ni ibintu rero bisanzwe ni ibintu bisanzwe kandi bishoboka irivu ryose tuzoribumba amatafari maze tuyagurishe mu gihugu cyose hanyuma nabo baduha amahera aje muri jikoka ayo mahera aba ariyo yubaka iyi kaminuza aha rero aya matafari akaba meza ntagiye uzongera kubaza ikibazo kuko tuzubaka tuzoja tuyubaka inshuro zingahe zija hejuru none ko hazoba hari ibikoresho n'abantu muzoba muhari ikizoba kibuze n'iki tugira murabona akantu nkaka none koja munsi y'igorofa nako tuzoga tukarandure guhera duce dutaba neza gushika hasi kwibarabara bubake igorofa irimo na 5 kugira ngo abazoba bakweneye gukoreramo ntibabura aho bakorera kandi bakorere mu karere kazoba karimo ibikorwa bya kijambere rero ibi byose tubikesha Imana tubikesha abagenzi tubikesha mwebwe bene gihugu mwahagurutse igikorwa muracumva kandi mukaba muri ko muravyerekana tubandanye rero tubaragize Imana abo bose bafite icyo bariko barakoramo hano Imana izobahezagirira ivyo bikorwa ibibaharure ko nk'ubugororotsi nimba hariho ibindi vyaha mwakora Imana vyibure izobone yuko muri ko murakora igikorwa cy'igihugu igikorwa c'abandi igikorwa c'aba n'abanyamahanga bari hano bazoza baza kwiga hano Imana izobibaharure ko ari bikorwa yohera kwibagirira imbabazi itugirira imbabazi twese niyo mpamvu nongeye guheza mvuga ni Imana ibazigame Imana izigame indongozi za kino gihugu cyacu kuko bariko baradufasha Imana izigame inzego za kino gihugu Imana izigame abajeje umutekano kuko umutekano uhungabanye ibikorwa ntivyokorwa Imana izigame mwebwe mutuvugiriza ingoma kugira ngo tugire ugushaka mudukabure Imana izigame amenyesha amakuru kuko bashikana inkuru kure n'abandi bose bakavyumva bakabishima Imana izigame n'aba bana ejo nibo bazokura bakadukorera mu ngata rero turizeye ko Imana iri kuravyumva ibandanye tugirire neza Imana ibahezagire mwese murakoze cyane